ni radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. U Rwanda rurasaba Ubwongereza miliyoni 100 z'amapaundi mu rukiko mpuzamahanga nyuma yo guhagarika amasezerano y'abimukira. Gufunga ijwi ry'Amerika byakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyo ni icyemezo cy'urukiko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwategetse ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump gusubiza ku kazi abakozi barenga 1000 bijwi ry'Amerika. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'u Burundi Agathon Rwasa aravuga ko abagize uruhare mu bwicanyi bwo mu Gatumba bagomba gukubitwa intahe mu gahanga. Ikiriho nuko ibyabaye mu Gatumba bitagomba gufatwa nk'uko umenga bibiri byonyene nkaho umenga nta bindi bintu byabaye. Nibashaka kubikora ko nibakore ku byabaye byose kuko byakozwe n'abantu kandi abantu bari mu Burundi bari mu butegetsi canke bari hehe. Agathon Rwasa mu kiganiro kirambuye kuri politiki yo mu karere ikaze mu makuru y'Agasaro Kaburaga. Nababwiraga mu ngingo nkuru u Rwanda rurasaba Ubwongereza miliyoni 100 z'amapaundi mu rukiko mpuzamahanga nyuma yo guhagarika amasezerano y'abimukira. Kigali ivuga ko yashoye amafaranga menshi mu gutegura kwakira abasaba ubuhungiro ariko Ubwongereza bukabivamo butabanje kubibamenyesha. Leta y'Ubwongereza irabihakana ikavuga ko impande zombi zari zumvikanye kureka ayo mafaranga. Inkuru yateguwe na mugenzi wacu Robert Patrick Misigaro. Urubanza rukomeye hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza ruriko rurabera kuri sentare mpuzamakungu y'ubwunzi iri Lahe mu Buholandi, aho u Rwanda rusaba kwishurwa imiliyoni 100 z'amapaundi ruvuga ko rukwiye guhabwa nyuma yo guhagarikwa kw'amasezerano kubimukira. Ayo masezerano yasinywe mu mwaka wa 2022 ku buyobozi bw'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak, yaragamije kurungika mu Rwanda bamwe mu basaba ubuhungiro bashitse mu Bwongereza bazananye inzira y'amato mato bagasabira ubwo buhungiro mu Rwanda. Ariko ayo masezerano yahagaritswe mu 2024 n'umushikiranganje wa mbere Keir Starmer agishika ku butegetsi, icemezo u Rwanda ruvuga ko cishe amasezerano. Mu ijambo ryiwe imbere y'abacamanza, umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe ubutungane Emmanuel Ugirashebuja yavuze ko u Rwanda rwari rwaramaze gushira ko inzego zose zikenewe zirimwo uburyo bwo kwakira abasaba ubuhungiro, inzego z'ubuyobozi hamwe n'ibikorwa remezo byo kubitaho. Yavuze ko u Rwanda rwakoresheje amafaranga menshi muri ivyo bikorwa kandi ko rutigeze rumenyeshwa mbere ko Ubwongereza bugiye guhagarika amasezerano, ahubwo rukabimenya biciye mu itangazamakuru. Ku ruhande rw'Ubwongereza, leta isaba sentare gutesha agaciro ikirego cy'u Rwanda, ikavuga ko impande zombi zari zarumvikanye mu kwezi kwa 11 2024 ko u Rwanda ruzoreka gusaba ayo mafaranga, ariko u Rwanda rurabihakana rukavuga ko Ubwongereza bugerageza guhunga inshingano zabwo z'amategeko. Abihoze tuntu n'utundi bavuga ko icemezo ca sentare kizoshingira ku bimenyetso bigaragaza ko uko kumvikana kuba kwarabayeho canke kutarabayeho. Urubanza ruriko rurabera mu ngoro y'amahoro Ilahe kandi bitegekanijwe ko ruzomara amezi menshi imbere yuko afatwa icemezo ca nyuma. Ayo masezerano asanzwe atavugwa ko rumwe. Mbere sentare nahinyuzwe y'Ubwongereza ikaba yari yaramaze kwemeza ko u Rwanda rutofatwa nk'igihugu gitekanye cyo koherezamwo abasaba ubuhungiro. Abayobozi b'Ubwongereza nabo bavuze ko uwo mushinga wari umaze gutwara amafaranga menshi y'abanyagihugu agera kuri miliyoni 100. Ku Rwanda uru rubanza ruri mu rwego rwo gusaba uburenganzira bwago no kwishurwa amafaranga rwashoye mu masezerano rubona ko yarakwiye kubahirizwa. Icemezo kizofatwa gishobora kuzogira ingaruka ku masezerano nk'aya,
hagati y'Uburaya n'ibihugu vya Afrika ku bijanye no guhanahana abimukira. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Urukiko rwo muri leta zunze ubumwe za Amerika rwategetse ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump gusubiza mu kazi abakozi barenga 1,000 b'ijwi ry'Amerika, ruvuga ko gufunga iki kigo byakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umucamanza Royce Lamberth yavuze ko icyemezo cyo gusesa ikigo cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe itangazamakuru cyafashwe mu buryo budafite ishingiro. Aha ubuyobozi icyumweru kimwe cyo gusubiza ibikorwa ku murongo. Ibi bikurikiye ihagarikwa ry'abakozi benshi ryabaye ku buyobozi bwa Kari Lake. Inkuru irambuye Temistokle Mutijima. Urubanza rukomeye rurebana n'ahazaza h'ijwi rya Amerika Voice of America ruri kubera muri leta zunze ubumwe za Amerika rurashyira ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump ku gitutu gikomeye cy'amategeko. Umucamanza wa leta Royce Lamberth yategetse ko leta isubiza mu kazi abakozi barenga 1,000 kandi igasubizaho ibikorwa by'iki kigo mpuzamahanga cy'itangazamakuru nyuma yo kwemeza ko gufungwa kwacyo byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yavuze ko gusenya US Agency for Global Media igenzura ikanatera inkunga Voice of America byakozwe mu buryo budafite ishingiro kandi butubahirije amategeko, anenga ko ubuyobozi butigeze bugaragaza impamvu zifite ishingiro. Yahaye ubuyobozi icyumweru kimwe cyo gutegura gahunda yo gusubizaho ibikorwa bya Voice of America. Ibi bibaye nyuma y'ibyemezo byafashwe mu ntangiriro z'umwaka ushize na Perezida Donald Trump wari umaze gusubira ku butegetsi, aho yasohoye iteka rigamije kugabanya cyane ibikorwa by'iki kigo agishinja kubogamira ku ruhande rw'abademokarate. Ubutegetsi bwe bwashyizeho Kari Lake bumushinga kuyobora iki kigo nubwo atari yemejwe na Sena, imwe mu mpamvu urukiko rwashingiyeho. Mu gihe yari ku buyobozi, abakozi barenga 85% barirukanywe, harimo abarenga 1,000 ba Voice of America, bituma iki kigo gisigara kidakora neza. Abanyamakuru benshi bamaze umwaka wose bari mu kiruhuko cyishyurwa, batemererwa gukora cyangwa gutangaza amakuru n'igihe isi yari ihanganye n'ibibazo bikomeye. Radiyo Ijwi rya Amerika yashinzwe mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi igamije guhangana n'icengezamatwara ry'abanazi, kandi yatangazaga amakuru mu ndimi hafi 50 ku isi, igera ku bantu babarirwa muri za miliyoni. Abanyamakuru 3 bareze leta muri uru rubanza bishimiye icyemezo cy'urukiko, bavuga ko ari intambwe ikomeye yo kongera kubaka icyizere mu itangazamakuru. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Michael Abramowitz yavuze ko iki kigo kitigeze gikenerwa cyane nk'ubu, cyane muri iki gihe isi ihanganye n'intambara z'amakuru na politiki mpuzamahanga idasenyera umugozi umwe. Ntibiramenyekana niba uzasimbura Kari Lake watanzwe ari we Sarah Rogers ukeneye kwemezwa na Sena azajurira iki cyemezo. Kugeza ubu ariko iki cyemezo cy'urukiko ni igihombo gikomeye ku butegetsi, kandi gishobora kuba intangiriro yo kongera kubaho kwa kimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga bikomeye ku isi. Urakoze Temistokle Mutijima. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira irondore mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Agasaro Kaburaga. Dukomeje kuganira n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi Agathon Rwasa. Turaganira ku ifungwa ry'umupaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ubutabera kubaguye mu bwicanyi bwo mu Gatumba, imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo iraje ishinga ubutegetsi bw'u Burundi, n'inzira y'amahoro ikwiye ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aratangira tubwira uko yarangira iyi ntambara. Ubwa mbere na mbere imbere kuba ngene yorangira, novuga yuko East African Community yagaragaje yuko by'ukuri itayihagaze neza, kuko nta kuntu abantu basangiye umuryango bojamwo kurwana, umwe agashikira uyu undi agashikira uriya, kuko biranavuga yuko n'abasirikare ba Tanzania ubu basubiyemwo n'ibindi. Novuga nti rero East African Community ikintu yari ikwiye gukora ubu, bari bakwiye gutunganya inama y'abakuru b'ibihugu ba kano karere, bakaja hamwe bakaraba by'ukuri mbega charte ya karere ivuga iki, hanyuma bakaraba rero bamaze kubona ikivuga, ko bavuga ko ari ugomba kurondera gutera imbere turi hamwe, abantu bisanzuye bajya mu gihugu, bashobora gukorera mu gihugu icyo ari cyo cyose atawandya wangura.
noneho bakaraba ibibazo vya Kongo bimeze bite. Ibyo biganiro twumva ngo bija gukorerwa muri Qatar hariya, uho sinzi ko bizonakunda n'intambara ziriyo, canke za Washington hariya, uki East African Community batoba bashinga ntahe bihagije, ibibazo bakavyicarira bigatora inyishu, kandi inyishu nziza kuri bino bihugu byacu twese. Abarundi dukunda kuvuga ngo ibere ryari ryayaze, iryo bere ryayaze noneho rigacureha, ibintu bikagenda neza, umurundi akiyumvamo umunyarwanda, umunyarwanda akiyumvamo umurundi, umukongomani akiyumvamo umunyarwanda, vice versa, tukiyumva namwo nka community imwe nk'uko ibihugu biyigize tungana. Aho novuga nti abakuru bacu nibahebe inyungu z'iwabo bwite, barabe inyungu z'abanyagihugu bari mu gihugu kimwe kimwe cyose, bubake umuryango uhamye, umuryango ukomeye, umuryango ufite ubumwe n'ubufatanye hagati yabwo, n'uwo muryango w'inyungu z'abategetsi, kuko nicyo tubona gishobora kuba ari gituma izi ngorane zose ziba, ntihagire ikivamwo niyo bageze ngo bariko baragerageza gufasha. Nuko ndavyibaza. uvuze ikintu nifuza gusobanukirwa neza, uragize uti hari amakuru dufite avuga yuko ingabo za Tanzania zishobora kuba zarasubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho mwahatinda gatoya mugasobanura amakuru mufite na yahe kwisubira ry'izo ngabo muri Kongo, ingabo za Tanzania? Nibivugwa yuko zoba zajagutse n'ubundi kuja gushigikira leta ya Kongo, bagwanira hamwe n'abarundi na FARDC. Navyo no kwemeza, navyo nabonye, mugabo nibivugwa nkuko bivuga yuko n'abasirikare bangora ngo baba baraje gufasha leta ya Kinshasa, ngo n'abazambiya bashobora kuba nawe nyene ngo barimo, ngo n'abo muri Afrika y'Epfo. Ivyo urumva mu gihe ari leta ya Kongo yabahamagaye abatumiye, ivyo urumva ntawo bivuga ko byinshi, nibiboneka kumbure mu ma réseaux sociaux. Ariko mu gihe vyoba ari byo, muca mwumva yuko vy'ukuri intambara aho gucureha zihakwa kuba zokwaguka gusumba. Rero icoba ciza nuko nkuko ndabivuze, abakuru b'ibihugu byacu nka community irimo ibihugu birenga hafi 8, abo bakuru b'ibihugu boja hamwe by'ukuri, inyungu z'abakuru zikavaho, bakaraba inyungu z'abanyagihugu ba buri gihugu zikaba ari zishigwa imbere. Ndizera yuko ayo mareta yose agiye hamwe yoshobora gufashanya, hakaboneka inyishu irama, ku buryo community yubakwa, umuryango wubakwa, ukaba kandi umuryango ukomeye wotuma iterambere riba muri rusange mu bihugu byose. Ntibibe ibintu wosanga kumbura umenga bariko barahiganwa, bariko barasahuranwa, nije nshaka kuba mukuru, nije nshaka kuboneka ko ari je nkomeye gusumba, ivyo bikavaho. Mu nama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, Perezida wa Kenya William Ruto yagarutse ku byo bumvikanyeho birebana n'imigabane buri munyamuryango wese agomba gutanga. Ibyavuzwe biri muri raporo igaragara, sindubisubireho. Ariko icyo nshaka kukubaza wowe, hari ibihugu bimwe batadomyeho agatoki ariko ushobora kubuzi, bavuze yuko bidatanga imisanzu yabyo uko bikwiye, ku buryo ibyo birarane bituma n'imikorere y'umuryango itaba myiza. Bikari nabyo byatumye abakuru b'ibihugu bavuga bati ibihugu bikize nibitange menshi, ibikennye bitange make, bijyanye n'amafaranga byinjiza mu bukungu bwabyo. Mbese wowe ubona kudatanga umusanzu buri gihugu kigomba gutanga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bitashobora kuba imbogamizi mu mikorere nyirizina y'uwo muryango? Nivyo, iyo abantu badatanga intererano babwirizwa gutanga, birumvikana yuko ibikorwa bidaheza ngo bigende neza. Ariko kandi nanone ubuse
ko bumvikanye muri traité ko bumvikanye ko ibihugu byose bitanga amafaranga angana y'intererano, hanyuma ivyo bihugu bikaba bifite amahirwe angana y'abashobora guhabwa imyanya mu mirimo yo mu muryango. Ndaguha nk'akarorero nk'abashinga amateka b'inteko ya EAR, buri gihugu cose bataravye ubunini bwacu, bataravye amikoro yacu, yitanga abashinga amateka 9. Kongo uko ingana abashinga amateka 9, Uburundi uko bungana abashinga amateka 9, u Rwanda uko rungana abashinga amateka 9, n'ibindi. Ubwo abo bavuga ngo batange ngo intererano zirutana ngo bivanye nuko ibihugu bingana, wumva mu by'ukuri bafite ishaka ryo gukora? None hagezeho ku myanya ko batavuga bati okay, ko twebwe rero turi igihugu gito, Uburundi ugereranije na Kongo ni inshuro 81, ati mwebwe babahe ibice 81, natwe baduhe igice kimwe. Ko Burundi bunga Tanzania ingana n'Uburundi inshuro 40, ati mwebwe rero kubashinga amateka mwebwe muzane ibingana n'ivyo 40 natwe igice kimwe. Ko batavuga gutyo. Rero nibaza yuko ubwa mbere na mbere hagomba kubamo ishaka, kubamo ishaka. Hariho mumbabarire kumbura iki kibazo ndakivuge gutyo, hari n'ibyagiye biba akaba amabwirizwa batora yozana inyungu kuri bose. Na hano tanga akarorero nka one visa tourist, one community network, nk'ivyo uburyo nk'amafaranga ya ba mukerarugendo yinjiye aho yinjirira hose bayagabura amangane muri community. Mugabo nk'icyo kugira ngo Burundi burinde bwemera ko biba mu gihe atana ba mukerarugendo baza mu Burundi, byatwaye umwanya muremure cyane. Abari bavyemeye za Kenya, za Uganda, za Rwanda babimaze imyaka baronkamwe amafaranga atari make abasahiriza. Mu Burundi ugasanga bari kubogera kuri Tanzania novuga yarahenda leta y'u Burundi, kuko yoyo ifise ba mukerarugendo binjirayo ku bwinshi, aya miliyoni yo barayaronka, bo bakaraba ati ntiboza kuyagabura n'abandi ataco binjije. Urumva rero novuga ni kibazo cy'ukuntu abategetsi bamwe n'abandi babona inyungu cyane ibiborohereza bo kubona ibyorohereza abanyagihugu batwara. Rero badasubiyemwo traité ntibabanze bubahirize ibiri muri traité uno munsi, hanyuma nibabona yuko ari magahaze bicare bavuge bati tugomba kuvugurura traité. Muri icyo gihe rero ivyo byo kuvuga ngo bamwe batange menshi abandi batange make, murumva yuko navyo bifise ingaruka no kubijanye n'ubuzi, imyanya y'ubuzi ishobora kubizoba iboneka muri community. Aho nkibaza yuko abazobihomberamwo nawe bazoba n'ubundi batangamwo amahera make, uko umwe bazovuga ati nayanje sa yawe. Nuko ndavyibaza. Umushinga ntahe Agathon Rwasa, mubona ikibazo cy'ifungwa ry'imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyarangira gite? Ikibazo cy'umupaka w'u Burundi n'u Rwanda kuba upfunze ahanini biva kuri leta y'u Burundi, kuko iyo niyo yapfunze u Rwanda ntirwigeze rupfunga. Leta y'u Burundi kavuga yuko ari kubera yuko hari abantu ngo bari muri coup d'etat ya 2015 ngo bari mu Rwanda. Yamara u Rwanda nabwo rwarakomeje kuvuga yuko hari abantu bari muri FDLR baba bafashwa n'u Burundi cyangwa baba no mu Burundi. Nibaza rero yuko umuti wabyo byose nuko leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi bicarana bakavugana, bakagira ico basezeranye, bakagira ico bahurijeko. Kuko ibyo ari byo byose naho imipaka yo hasi ituguruye, indege y'u Rwanda izi Bujumbura buri mwanya.
abagenda n'indege barashobora kuja mu Rwanda canke bakava mu Rwanda bakinjira mu Burundi. None ubwo se babandi ba mikoro make bo barazira iki? Babandi baturiye imipaka ko nabo bashobora gushora canke bakaja kugura utuntu ku mipaka hakurya, yaba abarundi bakaja mu Rwanda canke abanyarwanda bakaza mu Burundi, abo bobo babaye abande? N'ikindi, buriya hari ahantu byari bikomeye gusumba. Kongo yavuga iti abariko barantera M23 canke M23 bava mu Rwanda, bashigikiwe n'u Rwanda, imipaka ko batigeze bayugara. Hano ni twebwe rero, twebwe tuba tugize dufite tutakeneye cyane ibiva hanze canke imigenderanire hagati y'abaturage y'ababanyi babana hafi ku mipaka. Nibaza yuko icyo ni ikibazo gishobora gutorerwa umuti, na cyane cyane ko ubuserukizi bw'u Rwanda mu Burundi burahari, ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda burahari. Bashatse babishizemo ishaka bo kwicarana ikibazo kikava mu nzira. None se mutekereza ko iminagurire y'umubano hagati ya Bujumbura na Kigali ishoboka mu gihe kiri imbere? Irashoboka, kubera yuko abantu birabagora uyu munsi, ariko kubure bagiye hamwe bakaja inama n'ingingo bagateba bakabona ikibereye bakaheza bakagikora. Nizera yuko hazogira igihe bakugurura, kuko nejo bundi barugaye umupaka wa Kavimvira uja hakurya Buvira, bavuga yuko uzokugururirwa rimwe no mu gihe imipaka y'u Rwanda izoba yuguruwe, ariko numvise ejo bundi ngo barawuguruye. Nizera rero ko n'uwo wundi bashobora kuraba uko babigenza, bakaja inama bakumvikana n'u Rwanda, nimba ari icyo kibazo cy'abo bantu bavuga bati hari abantu bari ngaho twagiriza ibi canke biriya, bakaraba ico amategeko avuga, hanyuma u Rwanda n'u Burundi bakaraba ayo mategeko bayasomeye hamwe, hari ico vyica bugurura imipaka canke bagumye bayugara. Mugabe ico baciza nuko imipaka bayugurura neza y'abarundi n'abanyarwanda, cane cane ababana hafi ku mipaka bakeneranira. Nk'uno munsi wowe urabona ko dufise n'ikibazo y'igitoro, uko ababa hafi y'imipaka yanoze ya Tanzania bashaka gusimba bakagura agatoro muri Tanzania, canke mu minsi yari bagasimba bakakagura muri Kongo, navyo vyoheza bigafasha abo bantu baba hafi y'iyo mipaka yacu dusangiye. Intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo mu majyepfo y'icyo gihugu wahegeranye n'u Burundi yatumye abanyekongo ibihumbi n'ibihumbi bahungira mu Burundi. Iyo murebye musanga u Burundi bufite ubushobozi buhagije bwo kwakira izo mpunzi zikabaho mu mibereho ikwiriye abahunze b'abantu. U Burundi nta mikoro ahagije dufise yo kwakira impunzi. Gusa iciza nuko y'ibibazo nk'ibyo bishitse nuko amakungu cyangwa se amahanga avyinjiramwo nkaja UNHCR n'izindi n'andi mashirahamwe agafasha, ariko icyo bakiza nuko mu vy'ukuri yaba bahunze muri Kongo bagahungira i Burundi, yaba abarundi bahungiye muri bihugu bibanyi za Tanzania, Kongo, Zambia, Rwanda, Uganda n'ahandi, nuko yaba leta y'u Burundi, yaba leta ya Kongo, yaba n'ikindi gihugu cyari cyo cyose coraba umuzi mbega abantu bahunze kubera iki, bakicarana nabo vyega bose, hanyuma inyishu zigatorwa, abantu bose bagataha iwabo mu iteka, kuko nta wavukiye kuba impunzi, nta wavukiye kwangara. Abantu bose bagomba kubaho bisanzuye mu bihugu byabo. Icyo ni n'amareta agomba gutera intambwe akumva yuko ari byo abwirizwa guheba mu mikorere yayo, mu buryo itunganya ibintu, kugira ngo ihumurize abari bo bose ko bashobora kubaho batekaniwe mu bihugu byabo. Hashize imyaka hafi 20 habaye ubwicanyi bwo mu Gatumba.
mwebwe mutekereza yuko ubutabera n'ukuri byatanzwe byakozwe ku byabaye mu Gatumba? ubutungane ku byabaye mu Burundi mu bihe by'intambara sinzi ingene bukora, ariko ikiriho nuko ibyabaye mu Gatumba bitagomba gufatwa nk'uko umenga bibiri byonyene, nk'aho umenga nta bindi bintu byabaye. Nibashaka kubikora ko nibakore ku byabaye byose, kuko byakozwe n'abantu, kandi abantu bariho, bari mu Burundi, bari mu butegetsi canke bari hehe. Nibarondere yuko ivyo bibazo byova mu nzira, atari uko bango bikoresha kugira ngo batere ubwoba abandi canke ngo babuze uburenganzira bwabo, ariko bikogwe kugira ngo by'ukuri aberabere ababibazwa ababihanirwa bihanirwe mu gihe biba byabagiriye koko, ariko kitaba ikintu nk'ikigwanisho abafise ubutegetsi bakoresha kugira ngo baburabuze abandi. Nubwo bwose kuva mu mwaka 2020 mwagiye mugira ibibazo byo gukora politiki nk'uko mwabivuze mugitangira, ishyaka ryanyu CNL naryo mwavuze yuko ryahawe abandi bayobozi, mwaba muteganya kongera kugaruka ku rubuga rwa politiki? Urubuga rwa politiki uwo ari we wese akwije imyaka 18 arufiteho uburenganzira. Ahubwo sinahura n'ukuntu leta bigora kubahiriza amategeko yonyine ishinga. Ibwirizwa shingiro ni leta yarishize imbere y'abarundi. Kamarampaka uko byagenze uko byagenze nyine, nta nubwo abarundi twari twaryemeye, ariko bacirije aho iwabo. Uno munsi rero ntibavyubahirize, barekera umuntu wese uburenganzira, habe ihiganwa rya politiki risesuye, ubutsinzwe bigende nk'uko biteza kugenda mu cyubahiro ciwe, ubutsinze nawe ntatsindeho ngo aca atangura gukinagiza abakinagiza, kuko ivyo nivyo bituma aho gutera intambwe imbere tuguma hahandi cyangwa tugasubira inyuma, kuko usanga umenga umutwara atwarira ku bwoba, akumva yuko kugira ngo yumve amahoro nuko aburabuza abandi, nuko agira gute, aho kwiyumvira iterambere ry'igihugu akuma yumvira gusa ingene aguma ku butegetsi n'ingene yoburambiraho. Ivyo rero birakwiye kuvaho, abantu bakagerageza gukurikiza amategeko uko ari, bakayubahiriza, byotuma ibintu bigenda neza gusumba. Rero urubuga nizera yuko naho bwugaye inzira, bugaye inzira imwe huguruka izindi. Ivyo ari byo byose uburenganzira bwanje nk'umurundi bwo gukora politike ntawubunyaka. Ibizoba bibereye gukora bishoboka nivyo umuntu azokora bitanyuranye n'amategeko. Ikibazo cya nyuma nifuza kubabaza mbere yo kurangiza kino kiganiro, ni ubuhe butumwa mwifuza kugeza ku barundi banyotewe cyane na demokarasi, banyotewe cyane no kwigira bakabaho mu mutekano usesuye kandi bakiteza imbere? Icyo nobwira abarundi nuko dukwiye guhaguruka twese tukumvisha leta yuko Uburundi atari cibare cyayo, ikemera twese tukicarana nk'abarundi, yoyo nka leta data wanje, ariko natwe abarundi natwe tukagira ijambo, tukaraba ibihe igihugu cyacu kirimo, tukaraba tukiyumvirira hamwe kazoza kacu, atari kuguma batubesha ngo imbono kazoza ngo vision 2040 2060. Ivyo ni ugusinziriza no gusamaza, kuko ntacyo turiko turabona bariko barakora coha umwizero abarundi n'abarundi kazi yuko ejo ibintu bizomera neza, mu gihe abantu banegamwe ijambo, mu gihe iyo migambwe bavuga atayiriko araboneka ku rubuga, mu gihe yaba societe civile atawe ikiyobora, ibimenyesha makuru usanga mu kuvuga ari kubanza guhaga amatama icyo biyumvira uburenganzira bw'abantu busesuye atabwo, nta terambere ryoba.
demokarasi ni ubwa mbere kumva ko turiyumvira ugutandukanye ku kibazo kimwe, kandi ibyo ni ibintu bisanzwe, kandi twese dukunda igihugu cyacu, nta n'umwe yo kwitwa umwasi wacu ngo ni ukubera atiyumvira kumwe n'ubutwara. Ni uburenganzira bwacu, ntibemere abarundi tujye hamwe, turabere hamwe ingene twova muri iri zingu turimwo, kuko ntaho byakabaye ngo igihugu kibe cyobura byose kubera ingene ubutegetsi buri buratunganya ibintu, butunganya bwiroresha ko buroresha ku mugambwe, kandi umugambwe ari kimwe, ari ishirahamwe rimwe mu mashirahamwe menshi. Imigambwe iriho ntigira ijambo, abarundi mu butandukane bwacu tugira ijambo, kuko ivyiyumviro bihanahanywe mu bwisanzure nivyo vyotuma by'ukuri dutera intambwe tuja imbere, ntituba abantu bo kumva ijwi ry'akagwe gatoyi k'abantu ngo nibo biganje, ntubone mugabo ko iterambere naryo riheza ngo rikurikire. Ndosaba rero yuko abarundi bovyumva, leta ko yovyumva, umugabo uri butegetsi ko wovyumva, ko hageze niba hatanarengeranye ko abarundi twicarana turabire hamwe igihugu cacu aho kigeze, kugira turabe ko twese turi hamwe tushobora kugishanya. Agathon Rwasa, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, akaba ayobora ishyaka CNL. Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze namwe kuba mwaduhaye akanya kugira icyo dushikirije. Agathon Rwasa washinze ishyaka CNL. Ikiganiro mwasanga ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu @agasoronetwork.com. Nano dusoreje aya makuru, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: ugumiwe n'ishaka ishavu arigira impamba. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.